washobora kumarika urucinga yose ari mu nzu agwaye ukazoza gukoropa ariko yagize. Jewe noca nzana mutoyi wiwe canke umutoyi wanje w'umukobwa canke umukozi ati ngo ubikore. Iyo avuka ndahazi, iyo avuka abenshi bakoresha ibintu vy'imiti kandi narabiperereje narabimenye. Uzumubwire umviriza, uzumubwire ujye mugore wawe ndamwe kugira nawe uzaramufasha. Sensi watangwe kwiyumvira gute ibintu vyo kubaka urugo ryari? None kuvyumvira ryari? Watangwe kuvyumvira ryari? Apana umunsi sindagusavye umunsi ryari muri kayihe umaze kubona iki? Navyumviriye umunsi mbonana n'umugabo wanje. Uyu ni umugore. Ico kibazo umenga nico kugira gusa. Ico kibazo nta interview. Ni interview nke usanga kitarimo. Oya rega dukeneye guhereza umuco neza abariko baradukurikirana. None namara kugurira iyo baze bizogenda gute? Tuje tuba muri iyo baze yawe. Amahera wari warose yo kuriha inzu ejo uzoronka yandi. Aho wari wayakuye uzogenda ukure na yandi. Uwo bizigwa n'iki be? Amahirwe kenshi adudora ku muryango rimwe. Yes, 1 2 1 2 1 2 ijwi riko riraza neza. 1 2 1 2 1 2 yes, bakunzi ba Flip GTV ijwi murumva neza ko ryamaze gufata umurongo, ryamaze gufata intumbero. Ni Mr Koresha umwanya nta wundi asubiye kandi ubugira kandi another day, another reaction. Yes, ni Ston na Cycy abenshi bamuzi muri Rukundo TV. Reka ndabaramutse kwanza. Ni sawa. Meze neza. Turameze neza. Ston. Yaga. Umutwitsi. Umutwitsi. Hereza mikro mabuje sha. Bite. Abefatira. Yahibo. Umeze neza. Cyane. Utiriwe kuva aho ugiriye mu rugo waciye uronka nk'umuntu ameze nk'umukozi wawe. Buri kintu cyose ntacu cishoboza. Umuntu ameze nk'umukozi wanje. Mikrofone kare warayifatira akaba ari we. None namaboko yawe cyangwa namaboko y'umugabo wanje. Amaboko y'umugabo wawe bisigura neza yuko uca umukoresha ibintu naje bitangiye bitakuryoheye uwo ugirwa n'ibyo umugore wawe gukorera ugirwa n'ibyo je nkora umugabo wanje. Bakunze ba Flip TV uyu mukobwa akunze kugaragara nk'umuntu akara cyane ariko jewe ntashobora kunkarira n'umugore nimbaganze umugabo wiwe nimbuganze umugabo wawe jewe suko suko reka niyagire shana na seru. Oya pana umvira nushire kode mu bantu kuryoza kwinyumvirira umugore wanje nabi sivye. Kandi twibona ko turi muri za generation zo muri 98 muri 80 combien andi babone ko abagore ari bo bagomba yani kwicara bakora kira kintu cyose gukubura guteka ibiki n'ibiki nyene. None kumufatira Mike kiraho nyene mushingana umugabo koza ivyombo koza umwana gukubura gukoropa wowe ubifata nk'iki? Ari muri babandi umbiza umwana wanje umva ko ari uwanje. None kumwoza bitarakaniye no kwiga umwana basi tubireke gukoropa kumesura ibyahi kumesura amakareso y'umugore wawe bivuze reka nakwaza ikintu kimwe wowe wese ko nabibi wowe uvuze umugore none nk'ubundi umugore waramutse agwaye akaremba uza gukubura inzu ari uko akize urumva agwaye ndabajije umugore wawe agwaye washobora kumarika urucinga yose ari mu nzu agwaye ukazoza gukoropa ariko yagize. Jewe noca nzana mutoyi wiwe canke umutoyi wanje w'umukobwa canke umukozi ati ngo ubikore. Ivyo bigaragaza umuntu aba yahariye imiti. Reka bazakubeshe Peter ngo turi mwisi ya esclavage shaho. Numva ko umugore we yamuteseje yaragowe. Apana urabona abakunzi ba Flip TV uyu mugore iyo avuka ndahazi. Iyo avuka abenshi bakoresha ibintu vy'imiti kandi narabiperereje narabimenye. Uzumubwire umviriza uzumubwire ujye mugore wawe ndamwe kugira nawe uzaramufasha. Umuhe kumuti ni kwegera ikara mu gashamba. Warabaraze listen up. Urabitahuye ko yamuhaye yaguhaye imiti. Urumva ngo nawe ne mugore nzomuzane. Sawa. Bakunzi ba Ston bakunzi ba Cycy mu byukuri kwerekana ndabyemere sente jaramereje umuti nimba murandamufasha ko yani gukoropa sometimes guteka nkacumba nyene ibintu nk'ivyo uyo muti kweri. None ko bitanira kugayika ntabwo urasanga
usanga mu bajama banje ngo avokere ko atakira abagenzi banje nabi ko atankwega amatwi ngo amaramaze mu bantu umva numva uwo muti bahonzake ahubwo bezonyongere n'uwundi bakunze Flip TV aba rero inkuru yabo tugaruke ku gatoyi barubatse barabana urugongo ubu bimeze gute mushingana Shamze ni sawa no kuri turashima umwana gute aratambuka ndibaza ya wapi mana acari mutoya nzaye sanga waramurenze kumurenga nzakuvuga kuca inyuma kuja kuri babandi kube kino genda kurondera abo bandi sente dafise hari igihe usanga ari muri repo canke rega aracara umuvyeyi cara umuvyeyi none uhora umwemerera ukiri umuvyeyi ukiri muntu mvyeyi mukiriri kemera nkiri mukiriri cyane kiriri umuvyeyi none yibarutse ega mico y'ikirundi umuvyeyi twebwe ntabwo tugendera mu mico y'ikirundi we umwana kubwiye akesha abantu mukunda kuvuga ngo ibintu by'imico y'ikirundi ariko reka ndakwereka ikintu kimwe kera yeke muzee aravyutse nta na kimwe nahavyuvyuka ntaco none kuri kurarabari ariko arasohoka ko atagenda ko atavura ayo usira kode ahubwo ni kutabiri huko wende jazo zitangura gutambuka tugomba gutanga tugenda mu mico y'ikirundi mzee kubera ko iyo mico y'ikirundi abantu benshi bavuga nta n'ubwine kibaho bora bayikoresha gusa mu mvo zo gucyoza abantu canke zo gushaka gushira abantu gukandamiza abantu kuri mba tuvuga ati ngo imico y'ikirundi kwambara impuzu zigera ngahanya ntabwo byari bihari kuko badafungwa n'abantu bambara impuzu ngufi ibyo bisuko nta byari birimo imico y'ikirundi bambara impuzu zinuze bambara impuzu z'ibiti no kuri umunsi twambaye impuzu zishonye twese rero twarataye imico y'ikirundi umuco w'ikirundi kiye kintu uba wizera wowe ubwawe uvuga ati kino kintu ndagikora nta muntu n'umwe ngiye kubangamira icita umuco w'ikirundi cyonya rero ariko biratandukanye n'imico y'ikirundi umukenyezi kuja mu kiriri ivyo si ibintu vy'imico nibiriho umugore wawe aracari mubisi aracari bikibe ngo umuvyeyi yavuze umuvyeyi meda kubaza ikiriri ku muvyeyi ikiriri mu kiriri nandi muvyeyi acibaruka mu bisanzwe ni munaryama hamwe ajyama mu cumba ciwe kubera ntudekone ngo usange bimeze nabi ariko wowe nta problem manu mbere ndakubwira ikintu kimwe je ubuzima bwanjye tubanye na Cynthia wenda gwahuguye gutahura uzi ikintu caduhuje gitandukanye n'ico uri kurakeka mwahujwe n'iki komeza ikibazo gikurikira waje utambwiye icyo mwahuje naco uzuburi kuranjaniranya je ndakubaza kimwe tugiheze tuje Cynthia ntabwo twahuriye ku gitanda oya Cynthia twahuriye iwabo kurumva bisigura rero ati nimba twarahuriye iwabo ivyo biruta ivyo no uri kurakeka ariko wibuke yuko iyo nimba mwahuriye iwabo umenye ko atari wewe nyene waje iwabo waruzi iwabo hariho n'abandi bari bazi iwabo ubure mumeze cyo kimwe murangana ivyo naco bintwaye kandi nama ndabivuga kenshi jewe ntabwo mbona nshingira ku kahise k'umuntu Cynthia wo kiriya gihe ntaramumenya nawe narinzi n'amamvu yo kumuganiriraho je nshingira kuri Cynthia wanje nzubona ndaje ko ari umugore nyene yubaha kira muntu wese ndazi ko ari umugore reka ndamubaza akabazo Cynthia watangwe kwiyumvira gute ibintu byo kubaka urugo ryari none kuvyumvira ryari watangwe kuvyumvira ryari apana umunsi sindagusabye umunsi ryari muri kayihe umaze kubona iki navyumviriye umunsi mbonana n'umugabo wanje umunsi mubonanye muhuje umunsi tutangura kuganira umunsi wa mbere mutangiye kuganira natangiye kwimva ko menga no kubaka wowe ubakanye nawe ufite abaex bangahe babiri we babiri hama we wa gatatu nushaka iki sinende umu ex man oya abaex bibo bari babiri hama wewe ucuza wa gatatu uheze ibintu aheze iki beriza ndakubaze none si kibazo ndiko ndakubaza mbati mama Moon we wagiye ku mugabo uri sugi ndabaza none sindiko ndabaza mushingana wagiye ku mugabo ari oyare kahinge nani wagiye ku mugabo uri sugi ujye mama giho muzana ari sugi
sindavyibuka ariko wewe reka manze unyishure ndakubwira oya wamuzana wari sugi uratsinzwe canke oya sinzi oya umbiriza yani ntabwo ari kibari urabona turi muri ko minota y'abantu benshi right urabona yo bivuga ari yanya amze kuvuga ati ngo yaje yani yuko twabanye ari isugi right ari yanya bari kwa dukurikirana bohita bavuga ati ngo kajya gatera kurumva haramutse avuze ati nawe ati ngo wapi yaje atari isugi ari yanya n'ucomba kandi agabo ari yandagaje urumva nta na hamwe bashimira sasa aho kugira ikimwe yogira ico yovuga muri ibyo wona ko hose atabura comment yo fumahora ukuri kwiwe rero kutubwire basi wewe ntabivuge kugira ateza abantu ni ayandi nyene ni bya binini nari bacavuga kandi be oya riga bivuze wewe nta nevyo bo oya uyu ni umugore ico kibazo umenga nico kugira gusa ico kibazo nta interview ni interview nke usanga kitarimo oya riga dukeneye guhereza umuco neza abariko baradukurikirana umuco nyabaki no umuco ubushike batahura umuntu tuko turakora nawe yuko ni gusebya nta oya ukoye ni kuba mushaka kuba mwomaramadza gusa umuntu nabwo ari gushya kuko icambe na mbere kuba Cycy ashobora kuba yaraje ari isugi cyangwa atari isugi right na ivyo nta n'inyungu nimwe ifitiye abantu bari kwaradukurikirana kugira bice bigenda gute rero ego reka tukomeze ikindi gikurikira urakoze Ston filmeroji iramaze kukwinjiriza amafaranga canke ntayira kwinjiriza film iki gukina filme biramaze kwinjiriza kibazo bon filmeroji n'umuntu akina filme bamwita umufilmeroji ngo bamwita umufilmeroji n'umuntu akina filme shani mumugisha kihari vraiment amurira kakando no kuri kima nibyo okay bazarari iramaze kwinjiriza amafaranga canke uracarondera mu byukuri si cyane ariko urabona ko ubunya ndi umuntu mu nzu yagutse buhoro amakuru musi yani twanicaye wamengo twari mu cari nyene wenda ntari uko yari imeze kose umbiriza uko yari imeze kose twarayishima kuko twarayiryamamwo umwana wacu yarayivukiyemwo bukarinda buca kandi cyo cyonyine twarayakiramwo n'abantu bakahaza ntabwo twafekinga ubuzima twari gushaka twagenda nko gukorera wenda iwacu twagenda nko gukorera wenda mu kabare abantu babone iwacu nyene ibintu nk'ibi yari maramaje nubwo agomba kuvuga ngo oya yaranshisha vema nanyiborera gusa uko yari kubimeze kose gusa ari iwacu ibazinze kameramani asubiye n'inyuma gato ca yiboma ku gihome ntari gusa no munsi uno munsi ntabwo aza kwigonga ku ruhome kubera ko ubuzima bweje umuntu yavuze ati ngo nimucike intege we komeza ugenda twese ejo ntabwo tuhazi yes abakunzi bacu rero barakumbuye akantu kanyu mwikore mu gahogo mudukine akantu gatoya nyene shista akantu gatoya fatwa beravyeme ngo fatwa be ubube nyene waraka nyene wayigize seri be ujya muntu twamuhuye ujya mugore twahuye nawe uno munsi ntabwo tuzi background yiwe uca umubona araberewe ngo yambaye baze nawe ushaka ngo ndakugurire baze kandi ubona ubuzima tubayemo uko ngene buba bumeze ibyo si byo nshaka kumva icyo nkeneye gusa ni baze ibindi uzobimbwira yabonetse be ijya baze kugwa saka 30000 kama mahoro je nshaka baze nta bindi sinkeneye kumva igiciro cyayo be ejo tuzorihinza ariko umenye ko inzu tubayemo ari yo gupanga mwene namara kugurira iyo baze bizogenda gute tuja tuba muri iyo baze yawe amahera wari warose yo kuriha inzu ejo uzoronka yandi aho wari wayakuye uzogenda ukure n'ayandi uwo bizigwa n'iki be amahirwe akenshi adodora ku muryango rimwe ariko amahirwe mabi be amadodora ku muryango buri munsi reka kumena amatwi icyo shaka ni baze nta kindi
nkunda kubwirebe umviza iyo bazi ukuraririra no ikugurira sawa ntaco bitwaye hama amafaranga atabonetse nayo yinzu cyo bigenda gute batwirukane sivyo n'ibindabo ndumviza ndakubwira ibintu kimwe nimba ari umuntu yobana kubasa ucyoge kugaragara nk'umuntu yani biba bibereye sana ufise aho utaha none wambaye impuzu nziza utagira aho utaha naho inyungu yawe iri hehe mbe atugize ubujuju we ntabwo tugize ubujuju nyine ndakunda kubwira nyine akenshi guys ibinya biri mu bintu turadukora kuri YouTube channel iri kuri Ston Ston yiste mugiye kuri Ston murabona byinshi nyine ibinya aho imista akoresha umwanya atangiye abaza by'umugabo gufasha umugore sinzi ibintu nk'ibyo abagabo bacinywa abagore babo abakobwa bari muri Oman yani barundikira amafaranga abahungu nyine ari inyigisho nyinshi dutanga nyine kuri Ston official nyine ubwira ya ball muza kuzikurikirana nyine ibintu nk'ibyo abakunzi banyu batahure yuko azoja kurondera nawe n'iryari umufasha wawe uzomurungika muri Oman kurondera uburyo ryari oya nyine n'abajyanya bagiye gukorayo n'abantu urumva kandi unashima bajya abantu bari muri Oman cyangwa muri Arabia bajya bari mu bantu ba mbere banateza igihugu cy'u Burundi imbere sana kwera bace barondera abahungu oya reka jeshingiye nko kuri twebwe dukora ibintu by'amafilm urabona majority reka ndakwereke nko kuri Ston official right muri YouTube studio right yani barakwereka abantu baba barakurikiranye ibintu 25% bari muri Arabia urumva 18% bari mu Burundi ama 10% bari muri Oman umva ni babandi bagiye ari yani bagaca dushigikira mu bikorwa bindi nyene sasa impamvu rero Sente rashobora kumurungika ari yani ni kubera ko Sente yabamukeneye bajya bari ari muri Oman baramukeneye kugira ngo gitse nyene kuko Sente iya ahari abasha gutiyane dutangana ubutumwa turi kumwe ari bakavuga vraiment guys mu bikora neza ni mwubaho cyane umva rero namutse agiye ari ubuzima bwenda bw'umuntu umwe ari yabuzowa bubuze icyerekezo kuko impamvu tuba duhari nk'abantu bakira amafilme tuba dushaka wabone umuntu aba yatekize ivyizigiro ujya umuntu aba atazi impamvu yo kubaho kwiyo tumwereze basi yani impamvu nanoyo urabona nyene nico gituma adashobora kuja ari naguciriyemo we ko atararungika umugore wiwe we n'ibikino kunyinjira mu buzima sidiko ndakwinjirira wabajije reka nawe tukubaze urumva nico wabonye ko nkwiye kujayo uwo mugore wawe utaramurungika ega wowe hari ufise n'impano yo gukina hariya wunakira sisi urawiyumva gute uri kuronsa urawiyumva gute muri wowe umwana ari karakwega ibere numva neza umengo ari karagukaresa ivyo sivyo nivyo mwiyumviye oya duha umuco rero tumenye neza uba wiyumva neza gute ega kwiyumva neza biratandukanye sivyo umuta kwiyumva neza biratandukanye uri kwiyumva neza umuntu ariko aragucumita n'ikintu bakozi ya Flip TV n'abasabyi muri commentaire uze mwandika basi ibibazo umutima zuzaraza kubaza sivyo mwebwe mukeneye kumva mumbe ko bibafitiye akamaro kuri kwima cyangwa muzomanze mu byandike kwanza mu kiganiro cya mbere kugira tuce tubifata cyo tujya kubibaza mu yego nukuri muzamufashije cyane kuko n'umuntu wanyu akoresha umwanya vraiment kweri gusa nukuri Ibyo konsa bimariye icyo ujya mugabo ariko araba kino kiganiro amenye yuko umugore wiwe ari karonsa umwana amenye ka abarimo ya bakunzi bacu rero bakunzi ba Flip TV je sinzi gene ngomba ikintu ngomba ngire ngomba kwanza ndabereke kamera mabereke kwanza iyi filme bariko bararaba urabona uyu ni Cynthia uyu nawe bamwita Henry bamwita Henry yari kara n'umudiringi uyu mwana nawe mbe ni umwana nyabakini wa mwana bakubeshye uyu ni umwana akiye nka jewe ndi Ston urumva uyu ni umugore wa Ston ibakinye uyu afise Ston kandi rega mubiravye neza muzima busanzwe toza gusanga uyu mwana umugore wa Ston amusumbya n'imyaka myinshi Ston Yeah, guys, iyi ni film umwanya igice ca kabiri ku batarayibona ugenda kuri Vera Muhimbare ariko kuri titre ngo banditse ngo partie 1 agite ni partie ya kabiri ari yamaze gusimbira kuri partie ya kabiri
ego iyi rero ni filime umwanya yakinye Ston yari collaboration y'abantu bakinye amafilime benshi b'ivyamamare na jewe narayikinyemo iyo filime umwanya naho nubwo ntabonetse yakinye abantu b'ivyamamare cyane gira akajambo kanyuma bakunzi nibiki no kuntwenga ya umva igice cya gatatu kizoza vuba gusa nabwo twamaze kurangiza kucandika nyene kirahari ariko nkuko ugiye musanzwe bizini uburyo kuba busanzwe bugoye urabona nyene ibintu nk'ivyo kenshi nkunda kubivuga nyene ndabikunda sana iyo tubirengaje nko mwibarabara ko buryo gasinte wokina muri rukundo TV cyone kuri kibona tuna neza ngo Ston ijya film umwanya mwayikoze neza mu message kuri Facebook nyine sinzi kuri page yanje ya Facebook ibintu nk'ivyo ngumva nyene birampimbaye ariko yageze nyuma ukwezi ugasanga yani nambwiye kwizwe ndi inzu ibyo bigaca binci intege bikamera nk'ibishaka kunci intege kandi mfise n'amaproje menshi umuntu aba akeneye gukora urabona ariyo film umwanya igice cya gatatu tuko turi yani iyo proje irahari ariyo ndi film yitwa Shame tuzokorana na Sente yitwa Isoni titre yitwa Isoni tuzokorana na Sente nyine byose bikeneye uburyo niyo Shame nukuri udusupporting muzaba mugize neza kweri ya amadenda bakunda sisi koresha umwanya kandi ubu ntiwifatira Nari gutwaye ikiwe kumengana na baba ikase umuko yawe hama ngiriki akajambo kanyuma gusa ku bakunzi bawe